namuso ziyocakoroka kenshi namuso ziyocubona yakorotse bivanye nuko ibibazo twagize imodoka ari gatembagara sinumva ko nogira blaze hama nkamena imodoka nje nkaca nimena umuwa Landry nawe akivuna kugira ngo umuntu amenyekane deja ndumva ico kwitobaho abadukurikirana gusa twabasaba amasengesho no kudushikira biravuga yuko ishika ku kibuga c'indege harabigeme bagwanye kubera yani yashitse umwe yavuga ati genda keneye yani uwundi akavuga ati ndakeneye yani muri ako kanya nyene harabifa yabaragwana ariko we ntuwigeze ubimenya warigeze umenya iyo nkuru canke nimba warayimenye ushobora kwiduha ku muco Yes, hello my people, hello my big family. I'm Starboy, the sheep. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Lift, Mr. Home, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Mukozi Omunzu, all the from Burundi, East Africa, Africa. Number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country, don't forget. So, Rono Mgwembwa Star TV, tubazana byinshi bitandukanye, turazana ibiganiro bitandukanye nkuko nisa amazina atandukanye n'ibiganiro byinshi cya muri Star TV. Mugwembwa Star TV ndabazana ikintu gishasha, banifuza ko mugishigikira, banifuza ko mugishigikira kurusha uko mushigikira jewe. So, mfise abakunzi benshi kuri Star TV, mfise plus de 30,000 subscribe banshigikira, bamaze gukora sabone kuri Star TV. Ese mwashigikira uwo muhungu nivyo bavyiza cyane. Reka ndamwakire ni kuncuro ya kangaye kuncuro novuga neza na neza ya gatatu guco muri Star TV ariko vyabaye ngombwa ko ndamukoresha ikiganiro ari wenyene bwite kugira tumenye byinshi bitandukanye. Hari benshi bataramumenya ariko kuno muziki ino ncuro kuri Star TV muraza kumumenya bikwiye. Karibu sana papa. Murakoze cyane. Umeze fresh? Ameze fresh. Uko poa? Ameze neza kweli. Namwe mumeze neza. Tumeze fresh papa. Imana ishimwe. Ukiza mu Burundi sinzi hari ko ari kubera hari imbeho nyinshi muri Zambia. Akayubu no munsi kabaye kenshi cyane. Uburundi ni igihugu ciza cyane bro. Ni igihugu ciza cy'amatano ubuki kirimo amahoro. Akayaga kiza cyane. Abantu babibaza ngo ndiko ndavuga ibitari ivyo ariko je ukizana rakubonye kuvuga c'indege. Izo bufise no munsi ni wazananye nibisa. Urabona ko mu Burundi nyene ubushuhe bwaho uratuma nyene dusa neza naho je byashitse mu manirabura. Mani Burundi ni heza cyane ari huri ibintu byose bitunganye yego bro ndamva ndabinezerewe kuba ndi Burundi uno munsi neza na neza kwije iminsi ngaho uvuye muri Zambia uyu munsi nakwijije indwi zibiri yego nshobora kuvuga ati nanashimye kutakubwira we president ariko hari benshi bataravye ibiganiro twakoranye umwidondoro neza na neza ucubabwira neza na neza ukuntu bashobora kwandika izina rya kugira babanze babone ibikugwa neza na neza imbere yuko tubandanye ikiganiro kuko ikivugo cha Star TV ni fashora fashijwe twese turi ngaha kubera twafashijwe karibu sana umwidondoro wawe neza na neza ubabwira ukuntu ashobora kwandika izina rya kuko aho umuntu ushobora kumubwira ukadictate ati izina bajyandika kuno me yahageze ko agira recherche hariya bikamucanga nyene sometimes okay murakoze je nitwa Yan A nsanzwe ndi umuririmbyi w'umurundi avuka mu ntara ya Ngozi muri commune ya Ruhororo niho navukiye yaga ariko ibikorwa by'umuziki nsanzwe ndabirangurira mu gihugu ca Zambia ariko no ngaho i Burundi namaze bakorera bike mu bitari byinshi handi wa mutipa heruka yavuga ati ngo Burundi Zambia collaboration na hari ya nyene twara nakoranye na show mwayibonye kandi yasa neza hari abakoresha amafaranga bita amakwacha ni hajya nyene bro uno munsi hari abantu bumva yani yani nibaza ko ari ni ye mu Kirundi haba akabana a mu Kirundi na ne ukashishira ko na a yes naho ni biratandukanye iyo a irahereza aho wanditse yani ku rubuga rwa YouTube channel yes ukashija kumushigikira ugakora subscribe papa karibu cyane rero murakoze cyane apa ari yuko ubukorera umuziki mu gihugu ca Zambia biba byarigeze gushika ugakorera umuziki mu gihugu cy'u Burundi cyangwa umuziki wahohereye mu gihugu ca Zambia nimba wahohereye mu gihugu ca Zambia cyangwa ugahohera mu gihugu cy'u Burundi muri wewe byatanga kuzamo gute kugira wumve ko utangura gukora umuziki uravuga ati je yani ndashobora gufata decision yo gukora umuziki kugira ejo nze ndawuronke makara umuziki sinawutanguriye muri Zambia kandi umuziki sinawutanguriye ngaho i Bujumbura umuziki nawutanguriye Ingozi ku Ruhororo mu 2012 umuziki nawutanguriye muri ku Ruhororo
hama maze gutangura muri komine ya Ruhororo ndagisohora indirimbo ya mbere hari mu 2012 ndayibuka iyo ndirimbo yitwa dufashanye niho uburongozi bwa komine Ruhororo bayikunda harimo mustanteri bita bajya kaziri krema harimwo na niho twara no aho zarongo ikibuga c'indege yitwa Habimana Emmanuel muzinga cha Bujumbura gaheruka kwitaba Imana vuba niho baca agenda hamwe bose baravuga ati uyu mwana arafise impano reka tumushikire ku indirimbo imwe gusa barashobora kumfasha bitandukanye harimo n'umutama bitabundo Desire atwara Croix Rouge ka muri Bujumbura Meri azejwe ibiza muri Croix Rouge ego aho bagiye baramutudiri harimo n'umupapa yitwa Patience ubari muri Canada yatwarisha muri counterpart ya uburyo parcelle baranshigikira barandihira ishure ndarangiza ndafite diplome ya mbere akumanite kuri Lisengagarayene ego ine haje muri interne yes nanje nize kuri segishen twarakunda kuza gutembera muri ene cyane yasinze ukuntu tutabona na bro kwera kushira wacu atabakobwa benshi bari bahari yo tuje dushaka kuraba bigeme twaje muri za sho zo kuri ene bagihamagara spokesman nimwe mwatwibarera barabasumba agiza spokesman ba Fabilove twarahaza spokesman ndirimbo ndatemutse ndavyibuka nanamuhaye na diri umunsi umwe ya Keremesa hajya spokesman bisigura yikora ivy'umuziki abitanguye kera narakoranze indirimbo nyinshi ndagena muri Rock Bujumbura yashira mu ry'umuziki rya Side Blaza aho se ndavayo harimo abarimvyi benshi harimo ba Masterinde muri Rock Bujumbura bakiriku n'abandi nyuma yaho narakoze indirimbo nyinshi ndakorana na Kesdane muri Zambia ndakorana n'undi muri yitwa Jekash kandi murapere ari muri babiri canke batatu bakunzwe muri Zambia n'izindi indirimbo nyinshi nagiye kora z'amashyira hamwe izindi za komine Ruhororo izindi z'intara ya Ngozi Mbega Mururu aracariho ya site hariho hano ari site mbega Mururu site iracariho kandi abanyagihugu baho bameze neza cyane cyangwa habona hano hose jemba mpazi naho navukiye Bujumbura so uko biri kose urumva ko amaze gukora cyane kandi yifuza ubufasha bwanyu so iyo umuntu ariko arakora nuko bayifuza support iva kuri mwebwe na cyane abakunzi ba site bariko baradukurikirana so nimba kino kigano kironka 200 views nimba kironka igihumbi nimba kironka ibihumbi 2 guys reka ndabasaye mugende kumushigikira uko biri kose urumva ko amaze gushiramwo consommation nini cyane bisigura ko yifuza ubufasha bwanyu kuno munsi neza na neza nibaza ko ukijigiye kitari gito uri hani wacu ndakwijije indwi zibiri imisi umazi hano hoba harimo uruhombo canka kunguko nimba hoba harimo uruhombo ubwo ruhombo n'ugwaye nimba hoba harimo akunguko akukunguko naka deja nta ruhombo rurimo ahubwo harimo narungutse cyambere mbere narungutse abagenzi abajournaliste narungutse ibintu byinshi bitandukanye hari ama video nahora nifuza gukorana na Brian Smith unzana yakoze video killer hari ama audio nahora nifuza gukorana na beat yo muri Teka Music namaze kuyakora hari ama collab y'abaririmbyi nashaka ngaha namaze kuyakora ntaze kuvuga uruhombo nago rwari rwahabaye kuko murazi ko duheruka kugira isanga of course isanganya na LANDRY promoter tukurakira na utarakira neza sindakira kumunwa ngira ngo murabibona ariko undashima Imana kuko uravye ibibazo twari twagize kiya gihe ntivyari vyoroshe naho LANDRY akibabaye ariko tubandanye tumusengera nibaza ko ivyo tubiteba ko cyane tumusengera tunasengera n'abantu gushika kuri no musi bagomba bavuga ko ari base kandi deja umuntu agwaye iyo umuntu ushobora gukora live kuri Facebook ukamubona ko bamushonye ukacivuga ngo ni base iyo numvise iryo jambo ni blaze na mose ziyocakoroka kenshi na mose ziyocubona yakorotse bivanye nuko ibibazo twagize imodoka ari gatembagara sinumva ko nogira blaze hama nkamena imodoka nje nkaca nimena umuwa LANDRY nawe akivuna kugira ngo umuntu amenyekane deja ndumva ico kwitobaho abadukurikirana gusa twabasaba amasengesho no kudushikira neza about your music uri mu gihugu ca Uganda hari byinshi ukumbura hani wacu ca Zambia pito neza about music uri mu gihugu ca Zambia hari byinshi ukumbura muri industry ya 257 neza ukunze gukumbura iki about akazi ka music apana about akazi usanzwe ukora hari ya ani mu muziki ndakunda gukumbura abafanizi cyane bivanye nuko abafanizi benshi tuba tubafise ngaha mu gihugu iwacu ko nico gihugu cyatwibarutse tukakumbura aba promoter nkamwe Star Boy tukakumbura na aba security bacu nk'abo muri ngaho umva dutegerezwa kumbura abantu benshi umuryango family bose no kuvuga dukumbura bose umva uri mu gihugu wawe bawisanzuye uri free yo gukora ivyo ushatse muga vyiza kandi vyubaka uno musoza kubaza ikibazo yani yakamubaza ati
uje guhindura iki muri music kidahari wifuza kuzana uwo musubiza gute? Muri make kenshi bavuga ko ati nugukora hama ibikorwa vyivugire. Sinobicisha amajambo ariko yani hari ivyo ngiye gukora bitandukanye. Kandi nkuko mwagiye muravyumva management yanje yategekanya ko tuzotangura gusohoka igihugu tukagenda no mu bindi bihugu gukora nakora nabandi baririmbyi canke gukora ku giti canje. Eco nsaba abafanizi bose banyumva canke bariko baranyumviriza kunshigikira bahereye kuri page Facebook bagashika Instagram bagashika hose kugira ngo za ndoto mfise zo gusohoka igihugu nsohoka igihugu nk'umuririmbyi afise intambwe canke afise ashaka kugera. Tuvuge ko washizwe mu muziki canke warishize mu muziki? Navyisanze mu kona kazi kuri jewe. Wavyisanze ngo bisigura ko fondation yani yes wewe nyene twameme wavuze ati reka ndavyisange mu kunyene ndabikore. Ugitangura gukora wabikora nk'akazi canke wabikora kugira abana bo ku ruhororo babe benshi kuko ari benshi baza muziki bakavuga ati bana je nkaja mu muziki nkakubita hit ndaronka abana benshi ndaronka inkumi nyinshi na cyane ko harimwe mu bavye babasaza usanga bavuga ati bana baya abastari baratumariya bigeme bacu. Uri mu bantu novuga yuko uyo bari ko arakomerwa induru n'abantu batandukanye babavye bakuze kuko sometimes bavye baravuga ati uriya mustari ko atwononera abana. Bimeze gute waje muri music ubifata nk'akazi canke waje muri music kugira unezerwe nka yani yaje kuva nshinjira mu muziki sinigeze ninjira mu muziki mvuga ati ngira ndawukore kubera agahararo canke ati ngira nkuru muziki kugira ngo abakobwa bankunde no ahubwo ninjiye mu muziki mvuga ati akanakazi gashobora kumbeshaho nka kugiye umuntu yagiye kurima ararima yizeye kazimbura rimwe na rimwe bikanka mugabo ntacika intege kuko arazi yuko atarimye ntazojya ategerezwa naho byo kwa nk'uyu mwaka kaguma arima kandi afite icizere ko byose bizokunda. Cyo gituma nanje n'ubu nakomeje kandi deja urumva harabaye inyungu guko umuziki wagiye urandihira ishure wagiye urama byinshi ubuhoho urabizi ko nisawa no kuri sinidoga umuziki ndagushima kandi cyo gituma ndawufata nk'akazi. Neza na neza ukuva kwa mu Burundi cyangwa kuva kwa mu ruhororo ugakwitira mu gihugu ca Zambia kwavuye kuki kugira uvuga ati reka mbe mu Burundi simbere mu gihugu ca Zambia kuko ari benshi dushobora kuba mu gihugu dutwawe n'ibintu kanaka ntituba tuzi ibyo muririmbye of course umurundi wacu icyo ariko arakora hanze y'igihugu turifuza kumenya ukuva kwayo neza na neza i Burundi kwavuye kuki? Jewe urugendo rwanje kuva nka mu Burundi ntigwatanguriye muri Zambia navuye ngaho i Burundi deja mbanza kugenda muri Mozambique. Mozambique narahabaye nk'amezi nk'indwi. Nyuma y'amezi indwi za Mozambique ndabona ko ubuzima bwaho butanyorohereje. Urabizi by'umuntu agiye kurondera ubuzima ndahindura ndagaruka muri Zambia. Nyuma ya Zambia nagiye no muri Malawi naho ndavayo ndagenda Zimbabwe ndagaruka. Hama nsanga Zambia niho mbonye ngo ubuzima buranyoroheye bivanye n'imibereho yanje. Yego niho nabandanya ndakora ubundi buzi utajanye n'umuziki. Urazi ugishika ahantu yabigoye kugira ngo utanga urugenda muri entertainment deja nta rurimi rwaho uramenya ntabaya promoter baho muramenyana byaciye ba oblige yuko mbanza gukora ibindi bikorwa binteza imbere. Hanyuma umuziki nawo nagiye kuwukora ko maze kumenyera karere maze kumenyana n'abantu baho n'ururimi. Yego ubure ndashima. Neza na neza ubuzima bwa yani mu gihugu ca Zambia bwifashe gute? Utubwire nyine mu ncamake mu majambo make bwifashe gute? Yani n'umuririmbyi aba mu gihugu ca Zambia kandi hararonka ivyo afungura kandi araryama neza nkuko abandi baryama kandi umuririmbyi yani ariyunguruza neza nkuko abandi biyunguruza. Yego Tutari kuraronka ni Burundi horuronka mu gihugu ca Zambia ukunda kandi horuronka mu gihugu ca Zambia byoroshe ariko mu Burundi uri kurabura. Novuga ko ari ubushuhe mwaka kanya tudafise muri Zambia nibwo novuga kandi ibindi byose ndabironka. Hano na kantu mwampaye kajya kantu mwanshiriye mu kirahure ntako nkunda kuronka hari ico gituma uno musi nihevye ndakanywa akaboki. Yego hajye ukigera kuri aeroport uragakumbura avuga ati mbega kano kantu ndagashikaho ryari ya mani nkishika uribuka ijambo nakubwiye ati kajya kantu kaboki untegure kamwe canke tubiri mbuga gusa sinshaka kuborego deja tubiri twonyene nce njyama tubiri. Neza na neza mu gihugu ca Zambia bavuga ururimi rwa igihugu ca Zambia bro
kiragoye ko kirimo bacita gute harimo indimi 72 icyo uvuga wowe ukunda kuvuga wowe ubuzi basi kuruta izindi bo jewe ubuzambi amaze kumenya indimi zine hose ndi hagati na hagati hariho ico bita ikinyanja ikinyanja naco ikunda kuvugwa uri mushaka uvuga ati Landry pole sana uragwaye uzokira vuba vuba ikinyanja hariho nico bita ikibemba vuga rero ugushaka umubwira ati Landry pole sana uri hose vuba vuba ugiye nuza kubitaho oya vuga ariko adafise abantu badukurikirana bo muri Zambia baca bavyumva cyo tuvuga ati Landry no uzapora sorry uzapora murunga lipo ivyo nibiki cyo ikinyanja bro ikinyanja bisigura ko izo ndimi 70 na hari usanga zizi zose canke n'ivya bindi vyo muri Kongo usanga bazikibembe Zambia deja n'igihugu kirimo abanyamahanga benshi cyane ibihugu bitandukanye n'abazambiya bonyene ubwabo izo ndimi hazobazi umuhinga wa mbere azubwenge bakubwira ko azi indimi 12 urumva muri Zambia hari ubwoko 72 no kuvuga wese avuga ururimi bivanye n'ubwoko nkuko novuga uri yamuva mu bwoko ubu akubita ururimi uru niko bimeze ariko bose baca bahurira ku rurimi rw'icongereza umaze gushika mu Burundi hariho ibintu bimaze kukuba kokome insolite umaze gushika mu Burundi ati bino bintu nenda bikumbuye mara yanje kubona mpuye navyo bana thank you so much kubona mpuye nino insolite iyo insolite ni ya jenga mu Burundi nta insolite nimwe ndigera mbona kuri jewe je vraiment mbona banyakiriye neza abajournaliste abafanzi mbere shimira n'abantu b'umuntu arangoze kuntu twagiye na Landry baratwakira amamoto amataxi vero cyari kintu byari ibintu byoshe cyane naho mu nyuma twaciye tugira isanganya no bashimira vraiment ndabashimiye ijana kwijana baze bagumana ujya mutima kujya banshigikiye mu kunyakira ariko bazonshigikira no mu bikorwa ndiko ndakora okay bagushigikira mu bikorwa uri kurakora ni bimwe navuga ati nimba uri umukunzi wa Star TV wo ku mutima ariko nawe utoba unkunda jewe ariko konza abandi ntaco bitwaye jewe unyanke ntaco bitwaye ariko abandi bakunde so tumushigikire ni yani n'umurundi wacu uno musimba tuko turamushigikira gatera imbere hariho umurundi ariko arafungura hariho umurundi ariko arajya hariho umurundi ariko arabaho neza sivyo none nubona umurundi mugenzi ariko arafungura reka afungure nawe uzashikira no gusangira gufashanya uko ngo nta umenya aho bwirageze uko twabikoze mu ntarangozi turashobora gusangira n'imfuvyi n'abapfakazi duke twari dufise urumva gusangira n'imfuvyi navyo birafasha cyane umuntu abonye kugwa cy'indege ni papa wawe cyane mama harimo mutama wanje na sister wanje byari byoroshe none kujera famille n'abajournaliste Landry promoter umuntu ariko yashigikira ibikorwa vyawe byari byoroshe kubajera uvuga ati ndaja ngaha ndakwirikira aba bo Landry promoter deja ujya jewe sindamujera uko turi muri Wema Entertainment byari byoroshe kuvuga ati jewe ndafashe decision umwanya nyene ndajanye n'abajournaliste aba bandi ndaza kubara bundi mwanya ntibyari byoroshe ndibuka ko n'umuvyeyi yampamagara arambwira ati nagukumbuye bivanye naho yari yashikiye ukurazi umuntu ari muri management umwanya ari wo wose usanga agumaboneka ariko ivyo nari ntegereje gukora narabikoze shimira na Landry promoter ntako atagize vraiment kunyakirira umuvyeyi kumwitaho mu kibanza canje yego Imana imufashe uri umusari aka video ndiko ndaronda kugira nshore kukagwa ko ariko sindakabona biravuga yuko ishika ku kibuga c'indege harabigeme bagwanye kubera yani yashitse umwe yavuga ati je ndakeneye yani uwundi akavuga ati ndakeneye yani muri ako kanya nyene harabifaya baragwana ariko we ntiwigeze ubimenya warigeze umenya iyo nkuru canke nimba warayimenye ushobora kwiduha ku muco abigeme barakugwaniye ari babiri bro bo deja jewe inkuru ni nshasha ntigeze video ndiko ndakarondera ariko ari umuntu umwe yabimbariye amwe ati iyo nkuru yarahabaye mugabo deja je nta numwe baragwanye kubera yani umwana w'ingozi ku ruhororo koza atabustare burebure mfise byagenze gute ariko hari kugira igikundiro mu bantu cyane amafaranga mfise byagenze gute hari kugira igikundiro no kubura amafaranga hari kugira amafaranga ntugira igikundiro hari kugira amafaranga ukabura icyo yakoza kubera ko ntukunzwe abantu boguhaye amadiri ntibagukunda ugasanga amadiri barayakwatse cyane gose ariko nimba byarabaye koko nubwo ahe ubutumwa woshobora koherereza abo bantu bagwanye yani yashitse ku gacindege acira burataragira kayo abo bantu cyo nabasaba nuko bokumvikana yani ndi muririmbyi wa bose kandi nkunda bankunda nanje mugabo kugwana ntivyubaka ahubwo boja hamwe
twese tukaja hamwe tugafashanya mu bikorwa kugira ngo dutere imbere guko urukundo ni gwiza mugabo iyo warutwaye nabi ngo nibica bingorana turaje about music nayo tuve muri vie privé byaravuzwe ku gakinde gukiza ko hari indirimbo ufitane na Big Farias uno musi Big Farias abarizwa neza na neza mu muji wa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa biraza kugenda gute tuve kuri Big Fizo hari ibintu bikorwa yani eyo bariko arakora muri no mwanya agomba guhereza abarundi ndetse n'abarundi kazi ndetse n'abarundi basanzwe bari mu bihugu bya Zambia hari anye za Malawi ni benshi b'abarundi za Mozambique bitege kuri yani H muri kano kanya na cyane ko wagiye urahura n'ibibazo bitandukanye ariko umugabo avuga ati aragwa akavyuka akagwa akavyuka mbo nibazo bishika bitatu ya navyumvise nkuko nagenda vyumva ama journalist batandukanye ikibazo cagiye kiragaruka ko twakwanye na Big Farias ariko narabemereye ko ndafise amakorabo y'abarimvye babiri kandi harimwo aba legend bose n'aba legend ariko sinashimye kuwashira habona reka umwanya nugera tuze tubishira habona nimba ari Big Farias nimba ari inde ambarinde niyabariwe byose abafanizi banje nta banga nzobahisha naco nzobanyegeza byose bazobimenya mbo hama ibikorwa navyo ni vyinshi naje gukora management yanje yandungitse kugira nkore kugira ngo dushika handi ndafise indirimbo izosoka na audio na video yakozwe na Brian Smith video killer audio na yakozwe na Trust Beat yes muri Teka Music akora hit ujya mu tipe twizere ko indirimbo ari hit ubwo indirimbo zose yagiye akora za D1 zose na mahit abafanizi bazovyivugira reka redi kuri yani yey kugira ibintu bigende fresh andika yani ni YAN ugaca utandukanye ugaca wandika mu Congereza canke merci beaucoup kuno manya ashoye kuduhereza ariko mu gusozera hari message woba wifuza yuko ishobora gushikira abakunzi bawe canke abakunzi b'umuziki canke abakunzi ba Star TV 257 noba nta kubagije hari message woba wifuza kubashikiriza muri no mwanya imbere ko turangiza ikiganiro mbo je abafanizi bose b'abarundi badushikikiye abo bava kagera ikintu basaba no kutuba hafi mu bikorwa turimwo nyene nk'iko nagenda bivuga nabidondagura yahere kuri channel ya YouTube bakagira kajya kantu ka abone hari ahijya kuri page Facebook nabone bagafollowing n'ibindi tunabamenyesha ko mu ndwiza yani Enzo dropping indirimbo ya mbere clip video nko nabivuze zo yitwa uruhombo kandi ndaza abafanizi bazoryoherwa igikorwa ca mbere canzimvye kuva ntangura umuziki ariko ni igikorwa twabonye werekana ubuzima nyene buri fake indirimbo igeze gusora kumwe n'umwige mwambaye ikamba mbiri zaheze cyane burya ubuzima warabubayemo narabubayemo cyane je namaze kurara inzara ndazi we ntabirara mani je namaze kurara kuhema kandi nta myaka ibiri heze nanje kwisima nararaye kaka nkikora muri Isaac TV naraye kusarubete kaka anumva ko nakora ahantu hakaze wowe warutomboje ko wakora muri TV none nta ndara kusarubete mani kusima sarubete nayishashe hasi kaka niwe wararaye hanze mani je mfise ubuzima bubi bro siki ndumva nawe nibirebiye je byarancanze kaka ariko je sinzi guhisha ubuzima naciye kuba twicaranye rero no munsi turaza kuryoherwa pe imana ishimwe ko imana yabidukuyemo rero umuseka ndakwite Mutoyi warandi promoter cyane gose bivanye nuko sino gukeka cyane gose Mutoyi warandi promoter uno munsi umwanya mu maranye warandi promoter aho bari ikintu maze kumwigako cyanye umwanya umaze mu gihugu cy'u Burundi hari ikintu waba umaze kwiga ku baririmbyi b'abarundi nimba hari icyo umaze kwiga ku baririmbyi b'abarundi nimba hari icyo unegura nico wakunze n'ivyaha bibazo bitatu LANDRY promoter numutananirwa ibintu byose yabipanze bitegeze bagenda ku murongo n'umuntu yemeje ikintu agikora kujya nyene ntahengama ntagirane deja n'umwana mwiza je LANDRY naciye nsanga ni mukuru wanje governor kandi anamubaha ijana kwijana ntabwo ndanamusabira ko Imana yabikora agatora kamitende ko tuzogenda ahantu tukicara tukaruhuka tukabanza tukayaga byinshi kuko mukuru wanje uje ni mukuru wawe ntimusangiye abavyeyi muravukana ariko ntimusangiye abavyeyi ibikorwa byaraduhuje twisanga turi umuryango abaririmbyi nabo n'icyahe wabakunde b'abarundi n'icyahe wabaneguye dusa n'abasozera abaririmbyi b'abarundi babikora neza muri rusange icyo wakunze n'icyo waneguye icyo nakunze umaze guhura nabo icyo nakunze nuko bariko barakora ibikorwa vyiza hari ivyo ndirimbo guhura koma ukuntu mwabanye imisi mazino abo maze guhura iciza bagukoreye n'icyahe
icyo banegura ko naco ni icyaha mbo abo tumaze guhura turamaze kuyaga neza tukibukanya kakera nabo twagoranwe bamwe wenda dondagura ariko ico aho nzoyibonera nina dropping ikorwa cyambere naho nzobona abakunzi n'abansi nahandi ubu turacayaga neza dutwenga twandikiranira twicarana urenzo yibona igikorwa n'icyasohoka ndabe aho cubibona na share basi yene reka ndagushimire cyane je ndishimye kuba twabanye namwe bari umunezero ntangere kandi abafanizi bose gusa kivuga ni cyakindi nyene je mumfashe mumbe hafi kandi umuntu yisaba ubufasha sibi haje umuntu arinza gusaba ubufasha nuko aba yabonye ko ubwo bufasha ari cyo buza kubungura mu buzima bwiwe nta ibihugu byose amafanizi nibagize umuririmbyi mu gihe ushaka kurengera umufanizi wa wisubije inyuma usubi inyuma cyane okay reka ndagushimire cyane Instar TV I'm Stable the Ship call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Home Mr. Meat, Mr. Lifty, Mr. Mukozi wo munzu, Mr. Wesh, all the way from Star TV 257, #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. Imani bayizagire cyane. Ciao ciao mushigikira umuhungu w'iwacu. Nimasabye abakunzi banje ba Star TV barenga 30 gushigikira yani bose bagende kora subscribe nibaze ko nakoze bibi. Kubera ko abantu baje kunshigikira kubera bakunda ibikorwa byanje. Kubera ko abantu baje kunshigikira kubera ko abakunzi biwanje. So support no mu brother yaje mu Burundi yaremera afata rutema ikirere araza hana akoresheje aka déplacement kiwe kugira ashobore gutera imbere. Imana ibahizagire cyane. Thank you so much.